Amakuru makuru yaranze indwi. Mwakoze mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabaramukije ntongera ndabaha nikaze muri ano makuru yaranze inondwe turiko turasozera tuyahereye kuri bikuru biyagize. Isoko rikuru ry'Ingozi mu ntara ya Butanyerera ryarahiye riratokombera muri inondwi ibyo byatumye kandi hari numwe mu badandaza yitaba Imana kubera ihungabana ry'amagara yiwe yo mu mutwe ryatewe n'iyo mpanuka. Muri inondwi kandi niho mu gihugu cose hakogwa ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije igice c'inyuma ya shure nshingiro kuja mu za kaminuza. Muri ano makuru tuja kugaruka ku byaranze itangurwa y'ico kibazo. Twabateguriye kandi n'iby'uburimyi tuvuga ingorane zibura gifumbire kwima ry'imyonga ririko riraba muri kino gihe ibyo butunzi hamwe n'iby'ubutungane. Hano makuru mwayateguriwe na Norisi Nduwimana nongeye kubaha Amakuru yaranze indwi. Umuriro wo gushika n'ubu hatawemeza neza inkomoko yawo waradutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishirwa gatanu mu isoko rikuru ry'Ingozi aho ni mu ntara ya Butanyerera uhitana ibidandazwa bitaramenyekana igitigiri kuko indwi higiye kurangira atacegeranyo ca nyuma kiratangwa. Ico bikoze urwego rujeje intwaro rwaremeje ko iryo soko ryahiye ku rugero rw'ibice 80% irisanganye ryasize abadandaza mu kangaratete bituma hari numwe muri bo yitaba Imana kubera guhungabana kw'amagara yiwe yo mu mutwe. Ryabaye isoko rigira kane rihiye mu buryo nk'ubwo mu gihugu mu kiringo kitarenga amezi 3. Byaraye bibaye mugenzi wacu Jean Nahimana akorera Butanyerera yaduteguriye inkuru ikurikira. Bo mucano wabicaduka bibonekeje mu gihe cy'isaha 4 z'ijoro ngo kwabazananye ku bwinjiro bw'isoko hafi y'igituro c'imiduga hanyuma uranda gatawinjira imbere mu isoko mu nyuma ngo haci hashika ca kiduga kizimya imiriro nk'iyo ariko amazi aza guhera atakinini kirakorwa. Ico kiduga ngo cavuye kija mu mwonga kuvoma yandi mazi mu gihe ibintu vyaguma bisha bigatokombera. Muri ico gihe ariko ngo igipolisi gifadikanije n'abanyagihugu baguma bazimya ariko bikavimfa gusa. Ngo havuye hashika n'ibindi biduga bizimya bibiri harimo n'ishavuye mu gisagara ca Gitega ariko ngo vyashitse nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Kiretse inyubako y'igorofa igizwe n'amakioske yegereye ibarabara rikuru ry'igihugu rya Ngozi Muyinga yonyene yasigaye ahandi hose harahiye haratokombera. Gushika isaha 5 zo kuri wa gatanu hari hacimonekeza ibice vyari bikirimo mucanwa baba badandaza baba n'abandi banyagihugu bari bazindukiye aho kw'isoko bose ubwanwa bwari bwapfutse umunwa. Isoko isa nk'iyahiye yose kuko nta hasigaye uravye ahantu hose hari ibintu by'agaciro hose harahiye. Uko twasaba yuko ubutabazi bwa bwama hafi kugira amasanganya ashitse nabwo bwame bwiteguye. Aba n'abandi rero bagasaba ko iyo soko isanzwe yubakishijwe amabati amwe bita amatore mu gihe yose bakubakwa hokoreshwa uburyo bugezweho na rigya bubaye ubugira kabiri iyo sokisha ikaba yaheruka gusha mu mwaka wa 2021 mu gihe naho nyene igice kinini cari cubakishijwe imbaho. Buramatari w'intara ya Butanyerera rero Victor Segasago yahumurije abakozwe ko n'ivyabaye arabihanganisha bamenyesha ko mu gihe bagifise amagara meza bazoronka n'ibindi. Barabonye yuko hariho abahungabanye mbere hariho bitavye Imana kubera guhungabana rero twagira dusabe abegereye uyu cankwe uriya bababona afise guhungabana remeshanye binaniranye umutware kwa muganga byo kubasukura tomara umwanya muniniya arashigwaho umugwi yo cubikurikirana. Mukamenya ko iyo soko yo mu gisagara ca Ngozi ibaye igira kane mu gihugu cose ihuye n'isanganya nk'iryo mu kiringo kitarenze amezi 3. Ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera Jean Nahimana ku radio Indundikiriture. Iruhande y'urwego rujejwe intwaro umukuru w'igihugu yararemesheje abakuzwe ko niyo mpanuka abicishije ku rubuga rwiwe rwa X. Perezida Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko atewe umubabaro n'uwo muriro acahamagarira abahaburiye ibyabo kudacika intege. Igitegaho kuri nondwi hatangujwe ibikorwa byo guca inzira y'ibiduga bijejwe kuzimya mu gihe kwaduka impanuka y'umuriro nk'iyo. Nibikorwa byari byamenyeshejwe mu kwezi kwa gatandatu guheze. Ibibanza bimwe byarasambuwe ababikoreramwo barimurwa maze haduka imyidogo. Inkuru twateguriwe na Anise Ntanguvu kuri uyu wa gatandatu. Urego yo rw'abantu ivyuma n'amabati bariko barahonda ni moteri hinda itanga umuyaga nkuba nivyo vyumvikana n'umuntu yinjiye mu isonguru cyo ku mugwa mukuru wa politiki
politike muri iyi ndwi. Ivyuma n'amabati vyahora bisakaye inzira nkuru muri iyo soko biriko birakugwaho, igikorwa gihagarikiwe n'abajejwe intwaro muri komine Gitega, igipolisi kijejwe gukinga isibe n'ibiza, abaserukira abadandaza n'iyindi migwi itandukanye. Bamwe mu badandaza bavuga ko ibibanza bari basanzwe bacururizamwo vyakozwe ko n'ico gikorwa ubwanwa bwamaze gupfuka umunwa, bakavuga ko bakoresheje imitahe minini mu kubaka none bisambuwe bataranaheza no kuriha amadeni bari bafashe. Hari abandi bafatikanije n'abantu basumira muri iyo soko nkuru yo ku mugwa mukuru wa politike berekana ko gusambura ibisakazo mu bibanza bimwe bimwe bizotuma izuba n'imvura bibasanga mu bibanza barimwo, ahandi naho hakazoboneka ivyondo. Aba n'abandi bashikiriza ko ibikorwa vyose vyo kwisunga intunganyo iyo iba yisunze inkurikizi z'ikintu ico arico cose, kuko ivyo vyose biriko birasamburwa vyubatswe ku mugaragaro. Ivyo bibaye mu gihe ku wa 17 Ruheshi uyu mwaka musitanteri wa komine Gitega Dr Nduwimana Jacques afatanije n'uburongoye igipolisi kijeje gukinga ibiza n'isibe mu ntara ya Gitega bamenyesheje ko ibintu vyose vyubatswe mu nzira imodoka yo kuzimya umuriro mu gihe wadutse mu isoko nkuru yo ku mugwa mukuru wa politike ironke aho ica bibwirizwa gusamburwa. Anise Ntago Gitega, Radio Indundi Culture. Mu bijanye n'inyigisho kuri no ndwi niho mu gihugu cose hakogwa ikibazo ca leta giha uburenganzira habarangije ari nyuma ya shure nshingiro gutangura igice c'inyigisho za kaminuza cakozwe ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu. Abanyeshure bari bitezwe banenga ibihumbi 53 mu gihugu cose. Umunsi gitangura umushikiranganje ajejwe indero François Habyarimana yavuze ko muri rusangi cagenze neza naho atahakanye ingorane zakigaragayemwo nk'abanyeshure batonze kugikora batari ku ntonde z'abamenye ivyigwa mu mashure n'ibindi. Acahamagarira abanyeshure gukorana umwete kugira ngo baze baronke amanota meza yotuma biga mu makaminuza ya leta aho batazosabwa kwiga barisha amafaranga. Umushikiranganje François Habyarimana: abanyeshure twari twiteze bangana n'ibihumbi 53 n'amajana 840, hafi ibihumbi 31 n'abanyeshure babigeme. Abanyeshure bahejeje amashuri y'imyuga bangana n'ibice 40%. Urabona yuko koko intambwe ari nziza kuko abiga vya bisata vy'imyuga bariko bariyongera. Rero urwaruka bakore batekanye ko bishobora gushika ikibazo ca mbere kikamugora, adaciye ashiramo inguvu ngo yige ibibazo bizokurikira bica bituma ayoberwa. Abazoronka amanota meza bazoronka uburenganzira bwo kuja mu mashure kaminuza ya leta, ayo nayo agaca abafasha kwiga batariha ya mahera y'ishure twita Minerval, ariko bazogitora bafise novuga amanota make bakazobwiza guca baja mu mashure y'abigenga aho bazoca baza barariha Minerval. Uwo mwizero ni nawo abari bahagaririye ico kibazo mu bibanza bimwe cakorewemwo bari bafise nk'ibubanza mu ntara ya Bujumbura. Mugenzi wacu Alexis Nkeshimana hakorera yatumenyesheje ko bene kugikora bateguwe neza ahahera ku masaha catanguriyeko. Aho twaciye mu kibanza ca Lycée Bubanza abanyeshure bariko barahakorera ico kibazo bashika amajana 350, hakaba hiyongeye ko abashika 9 baje kwipima ko botura ico kibazo aho bita aba autodidacte. Abarongoye iyo centre bamenyesha ko kiriko kirakogwa neza. Hakizimana Edith hagarariye ico kibanza amenyesha yuko batanguye isaha 3:3 kubera yuko umunsi wa mbere hari ibikorwa vyinshi vyibanze byateza kwitondegwa, bariko baritanguye isaha 2. Muri rusangi Bubanza ama centre ashikane hari hitezwe gukora ico kibazo. Abanyeshuri b'ibubanza barenga amajana 970 ni muri komine ya Bubanza gusa. Muri ivyo bibanza hakorerwamo kandi n'abanyeshuri bava muri komine ya Mpanda. Abajejwe indero bagahanura abanyeshure gukorana umutima mu nda kuko ngo bamenyerejwe neza. Ibubanza hakaba biteze umwimbu mwiza
muri uno mwaka. Alex Nkeshimana Bubanza, Indundi Culture. Igitega naho ku mugwa mukuru wa politiki hagaragaye abasivye mu bari bitezwe kuza gukora ico kibazo hamwe n'abashizwe ku ntonde z'abakora barayobewe aho bahora biga. Idonido na Anise Ntanguvu akorera Igitega. Hagati y'isaha 2:45 n'isaha 3 ni ikibazo catangura mu bibanza byo ku mashure ya ETSA lycée yitiriwe Tereza Mweranda na lycée yitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi ku mugwa mukuru wa politike. Ico naco catumwe n'ibitigiri binini nivyakiriwe muri ivyo bibanza hamwe ku ntonde harimwo n'abanyeshure batamenye ivyigwa mu mashure bahoramwo. Mu kibanza co muri lycée yitiriwe Tereza Mweranda hari hitezwe abakora ico kibazo ca leta bangana amajana 510 aho basanzemwo 57 basivye. Muri abo bamwe bakaba barayobewe mu vyigwa mu mashure bahora bigamwo. Aho nyene umunyeshuri umwe yasanze atanditse ku rutonde yaciye atangura kurira, ariko abari kubakurikirana ikoresha ry'ico kibazo bahavuye bamwandika mu bandi abona gutyo gukora ico kibazo ca leta. Muri lycée yitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi abanyeshure batandatu basivye mu bangana amajana 564 bari bitezwe gukorera muri ico kibanza. Bose bari mu bisata indwi mu mashure 11 hamwe n'abandi bangana 10 batari ku ntonde. Muri ico kibanza umunyeshuri w'umuhungu yahora muri lycée yitiriwe Benedetta Mweranda yari yitavye gukora ico kibazo ca leta kandi atamenye mu vyigwa aho kw'ishure, aho yaciye asubizwa inyuma. Nayo mu kibanza co kw'ishure y'ubuhinga ETSA hari hitezwe abanyeshuri amajana 267 harimwo abigeme 106 n'abahungu 161 bazananye mu mashure ane ariyo ETSA, Eto, EGS na Merveille. Hagati y'isaha 6 n'igice n'isaha indwi abakora ibibazo bibiri bari batanguye ikigira kabiri mu bibanza biri muri lycée Gitega n'ishure y'ubuhinga yitiriwe Kristo Umwami yo kumushasha. Anise Ntanguvu, Gitega, Radio Indundi Culture. Amakuru makuru yaranze indwi. Namakuru yaranze ino turiko turasozera tubibutse ko mudukurikira ikibiriraho ku murongo wa FM Bujumbura no mu micungararo yaho ni kuri megahertz 88 n'ibice bibiri, kuri megahertz 99.9 n'ibice 9 ahasigaye hose mu gihugu. Mushobora kandi kudukurikira muciye ku murongo wa internet indundakaburungu.com canke ku mbuga za Facebook na X Radio Indundi Culture hamwe na YouTube Indundi TV. Mu bijanye n'ubutungane abanyagihugu babwitura muri komine Rutana mu ntara ya Burunga barasubiye kwidogera ibiturire hamwe na kamwana wa mama bavuga ko birangwa mu bucamanza muri ico gice. Ibi biri mu byo batuye umukuru wa sentare Nahinyuzwa yari yagiye kubumviriza ku munsi wa kane. Abakorera mu masentare nabo baneguye ko bagenzi babo baheruka kurungikwa mu masentare akukira amazone gushika batararonswa aho bakorera. Uwo mutegetsi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutungane yamara yarijeje izo mpande zose ko mu kwezi kuza zimwe muri izo ngorane zishobora kuba zatorewe umuti. Ni nkuru ya Diodone niyo yanzigamiye. Muri iyo nama yahuje abanyagihugu abajeje ivy'ubutungane muri ico gice n'urongoye sentare Nahinyuzwa, bamwe mu banyagihugu bagarutse ku bacamanza badakwikiza amategeko mu guca imanza, abagarutse ku bacamanza bajya ibiturire n'ibindi. Ibibazo ntibibuze aho twovuga nk'imanza zitacibwa neza kumvo zitandukanye, haba kutubahiriza amategeko n'ibigirankana, haba gufumbatishwa, haba akamwana wa mama. Ivyo n'ukuri turasaba yuko mwobihagurukira kugira ngo turabe vyogenda neza. Abacamanza bo barungiswe gukorera mu masentare y'amazone bamesha ko n'abarungiswe muri yo hari abatararonka aho bakorera, ariko tukaba dufite ikibazo cy'abamwe batararonka aho bakorera. Tukizera yuko muri intungane nshasha y'uburyo tuzokoresha bazoheze bakarosa inyubako bokoreramo. Urongoye sentare Nahinyuzwa yavuze ko ivyo bibaza bizi. Gamariel Nkurunziza yijeje abo bacamanza n'abo banyagihugu ko mu kwezi kwa Myandagaro no mwaka bimwe muri ivyo bibazo bizoba vyatorewe umuti. Mu masentare batoyi ayo ku mazone nayo turazi ko ari hakijaho, mugabo hari ibibazo byinshi. Hari ibibazo by'abacamanza, hariho ibibazo byo kuyunguruza, hariho ibibazo byo kuba bataramenyera aho bagiye gukorera n'abacamanza bake. Ivyo vyose turabizi, niko turagerageza bishoboka byose kugira n'imiburiburi gushika mu kwezi k'umunani hazobe habonetse bimwe muri ivyo. Tuzotegeza kwama turi hafi yanyu kugira ivyo mubona tubimenye tubikosora hakiri kare.
nko muri komine ya Rutana ku mazone 9 agize iyo komine. Amazone 4 ariyo zone Rutana, zone Bukemba, zone Gitaba na zone Gitanga niyo muri kino gihe abacamanza batararonka aho bakorera kugira ngo ibibazo biri mu gisata c'ubutungane bigabanuke. Uyarongoye sentare Ntahinyuzwa yatangaje ko ubushikiranganje bw'ubutungane bugiye gutanga akazi ku bacamanza bagera ku 1700. Mu ntango zino ndwi habarovyi bakorera ku mweha wa Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura nabo basavye ko kuri ico cambo hosubira gukomezwa ibikorwa byo gusuzuma indwara zibiza nkuko byigeze gukorwa mu gihe c'umugera w'indwara ya coronavirus. Berekanye amakenga bafise ko bashobora kwandura indwara ya Ebola ubu hivugwa mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kubera mu kazi kabo ka misi yose bama bahuye na bagenzi babo bakorera muri ico gihugu nyene. Ni nkuru twateguriwe nayo Tamiratuzi yashitse kuri uwo mweha ku munsi wa mbere. Turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Gitaza. Patrice Bayampunde ariko arakora imoteri y'ubwato bwiwe yitegura guhava asubira mu kiyaga, ariko afise amakenga ko ashobora kwandura indwara ya Ebola yatanguriye hakujya mu gace ka Ituri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihe mu kiyaga abarovyi b'abarundi bashobora guhura na bagenzi babo bo muri Kongo. Nayo makenga yobura nyene hajya nta mwongo buri sato tuba duhuriye mu maronderero nta ngorane nimwe turakara mu kanyaneza nta ngorane nimwe vrema bawe n'ubwato bwabo natwe n'ubwato bwacu tukoresha gupeperana. Ayo makenga ayasangiye na Saidi Nishimagizwe nubwo aziko abarovyi b'abarundi nabo muri Kongo babwirizwa guhana inta y'imetero 500 mu kiyaga. Urana kya korineri yera niyo bakunda gukorera kubera ku kwezi kwaheze ndabonye hari huguruye bapima abantu bagira nti mugabo gusa ngo ndavyamazeho nyine nkaho no misi naje manje ndabona nkaziye nashaka kuvuga ati nashaka kugira amakenga y'ibyo bintu kubera tutabibona babibandanya kwa kundi. Abdulatif Nshimirimana aserukira abarovyi bo ku mweha wa Gitaza yibaza ko vyahindutse kuko Ebola ubitari kiravugwa cane nko muri Rusama. Ubu ntabwo ari cyane kubera iyo ngwara itari kiravugwa. Nico gituma n'abarovyi kenshi hari gihe badacayo kubera bazi ko iyo ngwara itari kiravugwa. Ico gihe muri Rusama ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwari bwafashe ingingo zo gupima umurovyi wese avuye mu kiyaga, igikorwa abarovyi babona ko cosubira. Mu ntango ya Ebola byarabaye rwose byari bifise ingufu mugabo nta ngufu mbona biri nta bakizi byari bikenewe. Kuri uyu wa kabiri ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS ryarasohoye ibiharuro bishasha vya Ebola muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho abantu 1561 banduye, muri bo 556 baritavye Imana. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi muri Rusama bamenyesha ko hakenewe miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika zo guhangana n'ikiza ca Ebola. Muri bikuru byaranze indwi kandi twashimye kugaruka ku mwiheburo w'abarimyi babuze ifumbire imaze igihe ikenye mu gihugu, twerekeza iryo kena ku burimyi bw'imyonga buriko buraba muri kino gihe. Nk'ibutanyerera hitera ry'ibigori ritegekanijwe ku munsi wa gatatu w'inondwi bucitangura no kuvuga kwigenekerezo rya 15 mu kakaro turimo, ariko nta cizere abarimyi bafise ko bazoteza ifumbire mu gihe bamaze kubwirizwa kwijukira umwavu wa Nyabarega. Ku munsi wa kane Yohani Nahimana akorera Ibutanyerera yagendeye imyonga itandukanye mu Kayanza. Mu ncungararo y'igisiga ca Kayanza imyaba hafi nka yose yo iri mu guhera kurimwa. Tubajije ivyo bagiye guteragira batumeyeje ko bazotera ibigori, kukaba nkako abigisha b'indimo bariko bafata ibipimo vy'umwaba w'umurimyi wari we wese kugira hamenyekana igitigiri c'ibiro vy'intete z'imbuto bizohabwa umwe wese, kandi nabo nyene bemeje ko imbuto ihari. Ariko rero abarimyi bavuga ko nubwo biruko batabona iyo bagiye kuzokura ifumbire mva ruganda, ngo kuko mu manama amaze kugirana nabo mu gisata c'uburimyi bababwira ko atafumbire ihari. Ivyo bikabatera amakenga ngo kuko hakiri n'abatari bake leta igifitiye ibirarane vy'ifumbire barishe ku gatasi no ku mpeshi. Kukaba nkako abo barimyi bavuga ko atana amafaranga y'ukugombora ifumbire bigize basabwa kwirima ryo muci. Kuri ivyo abarimyi ngo bahamagarirwa n'abajejwe igisata c'uburimyi kwijukira gukoresha ifumbire y'ikirundi mu kugwiza za Nyabarega. Kubera isi amaze kumenyera ifumbire mva ruganda, abarimyi babona ko muri no myaka ifumbire y'ikirundi yonyene ata kinini yofasha mu kugwiza umwimbu. Noneho ngo nayo nyene si bose bashobora kwironka kiretse aborozi ba kijambere naho nyene bafise ibitunga
ibiterengwa vyinshi bakavuga ko atagikozwe ngo ifumbire iboneke atankeka bagiye kuzokugarizwa n'ubukene hanyuma na migambi y'iterambere y'imiryango ntizoheze ngo irangurwe bagasaba rero leta gutorera inyishisho kibazo tubaje Adeline Saba umuyobozi w'ibiro mu vyo bijejwe harimo igisata c'uburimyi yatwishuye ahumuriza abarimyi aho basaba kurindira bihanganye ngo kuko ababijejwe bariko baravyiga mukamenya ko iteragira ry'ibigori mu mwonga ritekanijwe kwigenekezo rya 15 z'ukwezi kwa mukakaro mu ntara yose ya Butanyerera mu ntara Butanyerera Jean Hemar ku radio Indundikiro amakuru makuru yaranze indwi. Turabandanya nano makuru yaranze inondwi ibanki nkuru y'igihugu yarahamagariye abantu bose bafise amakenga ku noti bibaza ko zoba zariganywe kuzishikana muri iyo banki nyene ako kamo mukuru w'igisata kijejwe gusohora inoti mu banki ya Republika Jules Kajambere yagateye mu kiganiro yahaye radio Indundikiro ku munsi wa gatatu ahayibutsa bimwe mu bimenyetso bibwirizwa kwereka abanyagihugu ko inoti ari z'ukuri canke ziganywe. Inoti ntizikingirwa ku rugero rumwe ariko ko inoti igenda iba nini niko dushirako ibikingira bigoye gusubiramwo ku noti y'ijana ikintu ca mbere cyo kuyikingira twashizeho nakanyuzi ukabona neza urabiye ku muco kuva ku noti y'amajana 5 gushika ku noti y'ibihumbi 10 muza gusanga aka kanyuzi gasa nakanyuzi rero kagoye kwigana kuko ugiye kuraba urabona ko ari bice ariko urabiye ku muco niho ucubona ko akanyuzi ari kamwe iyi ni noti y'igihumbi murabona ko ka kanyuzi twavuga kariko hariho ibindi bimenyetso dushira ko usanga bifise amabara ashobora guhindagurika nko ngaha mu biravye ku noti y'ibihumbi 2 naho ka kanyuzi twavuga n'ubundi murabona ko hariho na kamenyetso kariko amabara ahindagurika murabona no musi hariho akamenyetso mu nanasi naho nyene haba harimo ibara rihinduka bivanye n'ingene uhengetse inoti ku noti y'ibihumbi 5 n'inoti y'ibihumbi 10 haraza kwiyongera ko akindi kimenyetso kiza gikingira inoti aho hejuru ya rwarunyuzi twavuga mubona yuko hariko agaseke harimwo akantu k'umuzingi kaba kari mu ibara ariko hejuru y'iryo bara hakaba harimwo nuko ubona yuko ako kazingi kagenda kiyunguruza bivanye n'ingene uhengetse inoti ni naco gituma iyo umuntu abonye inoti ayigize ko amakenga ari vyiza yuko boyizana muri banki yaba ibanki y'ubudandaji canke BRB karaba yuko ari y'ukuri canke ari iyiganye. Ishiramwe urikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi naryo ryashiza habona icigwa cerekana ko amahinguriro yegukira leta arenga 100 yahombye hagati y'umwaka w'1985 n'ibihumbi 2025 umunsi ico cigwa gishigwa habona yoshira hamwe ryasabye gukomezwa kw'intwari ibereye mu gukinga ko harayandi yo kugara Claria Kankundi. Ayo mashirahamwe ya leta bena yigenga yakozwe kw'icigwa mu kiringo c'amezi 4 n'ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta hamwe n'abahinga batandukanye nk'ayarenga 100 yarahomvye kuva mu mwaka w'igihumbi 1987 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 nk'uko umuhinga mu bijanye n'intwari ibereye Diomede Ninteretse abivuga. Amabanki n'amashirahamwe yo kwiyungunganya yahomvye yababijana. Igitangaje nuko habandanya havugwa gusubiza imitahe mu myaka irenga 200 mu gihe amategeko avuga ko ivyo biba hagati y'imyaka 2 n'imyaka 4. Ivy'ubugenduzi bukuru bwa leta busa n'ubuhuriza ko n'ivyavuye muri ico cigwa nk'uko Dominique Uwihoreye arongoye igisata kirabuko amashirahamwe leta ifisemwe imitahe akora hamwe n'imigambi y'iterambere abishikiriza. Ubugenduzi bukuru bwa leta turagira amasuzuma mu mashirahamwe ya leta ntatandukanye aho ubutunzi bw'igihugu buba buriko burakorerwa. Ivyo rero byashyizwe ko n'ishirahamwe Olicome natwe tukaba ariko tubibona. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom arerekana ivyatumye ayo mashirahamwe ahomba. Nuvuga abanyepolitike barondera gushira ko pwa cane kwayo mantuze nyo kureka ngo amategeko abariyo aja hejuru aho batareka rwego warushizeho ngo rukore suivare standard international hanyuma n'ibintu by'intambara ibintu by'injyane
biratuma mu vy'ukuri amashirahamwe yugara. Hariho rero intwari biri mu ayo mashirahamwe navyo byaratumye donc la mauvaise gestion de tournement ugaje usanga ishirahamwe umengo ryashinzwe kubera kurya hamwe n'ivyoba nk'umuti kugira ivyo ntibibandanye biba. Leta ibayero rigira teri karabira hirya hanyuma ikareka amashirahamwe akitunganya. Inyishu rero nuko intambara zosubira kuza zirako ivyo bintu bikahagarara hanyuma intwari biri bikagaragara bikaboneka hanyuma leta ikareka aba expert nayo mashirahamwe n'ayandi akareka aba expert bagakora bo bakapfana rizirita gusa. Nahatarugero nyezina guruhombo ku gihugu muri iyo myaka 38 abantu barenga ibihumbi 10 baratakaje ubuzi n'igihugu kirabura amakori botanze. Uguhomba kwayo mashira hamwe gutuma n'igihugu gitakaza ubwizigigwa mu byo gutwara abantu n'ibintu. Ishirahamwe Atraburi hurikiyemwo abakorera muri ico gisata muri nondwi ryasabye leta gukomeza imigambi yo kuri ntambamye zose igihugu gifise gushika ubu mwikoreshwa ry'ivyuma bitanywe igitoro igihugu kimaze igihe gikenye. Mu kiganiro yahaye radio Inundi Culture ku munsi wa gatanu umunyamabanga mukuru wa Atrabu Charles Ntirampeba yavuze ko mu byo kwihutirwa hoba itunganywa gushasha ry'inyubako nk'amabarabara n'ibijanye n'umuyaga nkuba ukoreshwa n'ibyo byuma kugira ngo bibe umuti ku ngorane ziboneka ubu mu byo kwiyunguruza. Charles Ntirampeba ikoresha umuyaga nkuba 100% muri kano kanya dusanzwe dufise ibibazo byo kuronka ibitoro nk'uwo muntu novuga ko yoba yari ikingiye hama ikoresha ibitoro nayo n'umuyaga nkuba. Amakuru dufise nuko yoba ikoresha maritiro make cyane. Kuri urwo ruhande hariho karusho birasaba yuko n'ivyo bintu byose bisabwa gutegura aho udafise umuyaga nkuba ashobora kujana uwo muduga wiwe kugira bashobore kuwushiramo umuyaga nkuba kwiye. Mbega mabateri y'izo modoka agenda ibirometero bingana gute? Ivyo byose birasaba ko leta y'u Burundi ibishiramo ingufu kugira haboneke n'izindi nyubako z'amabarabara ajanye n'ivyo bya mamodoka electrique n'ivyo bindi byose bijanye no gushira umuyaga nkuba muri izo modoka bitaraboneka. Novuga yuko biragoye ku gisata cyo gutwara abantu ko kumbura abantu boshika bahurumbira izo modoka kuko twarumvise aho zikorera ko bisaba ko zigomba gukorera ku mabarabara meza. Novuga yuko hakiriho byinshi byo gutegura. Ubona leta kumbure yokora iki? Ibyo leta yokora sina byinshi cyane mbere yari kurumva ibyo gukora amabarabara byo novuga ko biri mu vyihutirwa. Twe twibaza ko leta yari kwiye gufata nk'ama ibyo twayisavye na cyane cyane mu nama rukokoma yabaye mu 2025. Uyu yari Charles Ntirampeba n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Atraburi hurikiyemwo abakora umuga wo gutwara abantu n'ibintu. Inaha duciye turangiriza no makuru yaranze inondwi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Shimiye n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bayegeranije. Kuri mikro yari Norisi Nduwimana. Mwese ndabifurije kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu birabandanye. Amakuru yaranze indwi.